turi kwigenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahani ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ko ari amakuru mushikirizwa muri migwi Kirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abarundi batari bake barababajwe n'ingingo yafashwe n'inama y'umutekano ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyirwa muri iyo nama kubwo mugambwe MSD ngo ni nk'ugusogota abarundi 10 mu rubavu umuhari n'amahoro naho ngo ntihari bwagere ku Burundi buva ku rugo rutonde ngo kuko haracibonekeza amabi akorerwa gateka kazina muntu turabikurikira muri ano makuru yacu ishirahamwe Olicom naryo ryandikiye kuri uyu munsi ugwete rugira gatatu rusaba umukuru w'igihugu gukurikiza amategeko ategeka abagize leta kwerekana amatungo yabo idonido ryano makuru yacu ni mukanya Nsubire kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangure mu bijanye na politike Burundi bwarakuwe ku rutonde rw'ivyigwa mu nama ya ONU y'umutekano vyifata kibanza kuva kuri uyu wa kane Kigarama 2020 hafatiwe ku vyasabwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo kirongo inama y'umutekano ya ONU abagize inama nkuru y'umutekano baremeje ko Burundi buva kuri urwo rutonde ariko leta y'u Burundi nayo igategerezwa kubanza kwisunga ivyo isabwa aho hakaba harimwo muri rusangi bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu kubahiriza intwaro rusangi gusimbataza amahoro no kunywanisha abarundi hamwe n'iterambere ry'igihugu Reverien Bazikamwe Kuva kwa 27 umunyonyo mwaka 2020 ubufaransa ari naco kijeje Burundi mu nama nkuru y'umutekano bwaratanze integuro y'ugwandiko nimba Burundi bukwiye kuguma ku rutonde rw'ivyigwa mu nama nkuru y'umutekano ya ONU cango bwovanwako inyuma yaho hakurikiye ibiganiro mu kinyegero gushika kuwa mbere Kigarama uyu mwaka ivyo biganiro bikaba kwa rukumvikana hagati y'ibihugu bigize nama nkuru y'umutekano ingene hoboneka umuti kugira abashigikiye ko buvanwako n'abashigikiye ko bugumizwa ko bumvikane igice ca mbere cari gishigikiye ko Burundi bugumizwa kuri urwo rutonde ivyo bihugu bikaba vyisunga ingene mu Burundi bimeze no musi navyo vyari bigizwe na leta z'umwe za Amerika ubwongereza ubufaransa ububirigi hamwe n'ubudagi igice ca kabiri cari kigizwe n'Uburusiya ubushinwa n'umugwi w'ibihugu vya Afrika vyasabira Burundi kuvanwa kuri urwo rutonde bikaba vyafatira ku mategeko agenge inama nkuru y'umutekano mu gihe igihugu kitabangamiye umutekano w'isi yose kitagumizwa kuri urwo rutonde inama nkuru y'umutekano ikaba yasavye umunyamabanga mukuru wa ONU kudasubira gusora icegeranyo ku Burundi ivyo Burundi bikazohora bisohoka mu cegeranyo c'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'akarere ka Afrika yo hagati izo mpande zibiri zahavuye zemeza ko Burundi buvanwa kuri urwo rutonde vyimfata kibanza zibanje gusaba leta y'u Burundi gutera intambwe mu bijanye no kubereza agateka kazina muntu iruhande yo gusaba iyubahirizwa y'agateka kazina muntu inama nkuru y'umutekano yasavye leta y'u Burundi kudoma urutoke kubagirizwa gukora ayo mabi ikaba yasavye amashira hamwe y'akarere ishira hamwe ry'ibihugu vya Afrika na ONU kuja hamwe n'abafashije kugira amasezerano y'amahoro yarusha aboneke kugira bagire ico bafashije mwihagarikwa gihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi ikindi basavye leta y'u Burundi nukwemera gukorana n'ishira hamwe mpuzamakungu ONU kugira ibibazo bimwe bimwe bihanze abarundi bishobore gutora inyishu iyo nama y'umutekano yateye akamo leta y'u Burundi kongereza ikiringo c'intumwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU gushika ku 31 Kigarama mu mwaka wa 2021 mu gihe ico gihe arico kizoshikana iryo shira hamwe gushiraho inzego zaryo mu Burundi ingene bizokogwa bikaba bizokumvikana hagati ya ONU na leta y'u Burundi ku ruhande rw'abategetsi b'abarundi uhereye ku mukuru w'igihugu barashima inama nkuru y'umutekano ibakuye kuri urwo rutonde naho badashima kugira ico bavuze ku vyo basabwa kugira bakugwe kuri urwo rutonde burundu ku rubuga rwa Twitter umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ubu bagiye kwijurukira iterambere nka kimwe mu vyo basabwa kugira bavanwe kuri urwo rutonde burundu ariko naco yashimye gushikiriza ku bindi basabwa cyane cyane ukubahiriza agateka kazina muntu uno musi katifashe neza nkuko ivyegeranyo vy'amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu bivyerekana ku musi Iyo ngingo iherutse gufatwa n'inama y'ishira hamwe mpuzamakungu nibijejwe umutekano yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu biguma bishinzwe ijisho n'amakungu ngo ni nko gusogota abarundi 10 mu rubavu biri mu itangazo umugambwe MSD washize ahabona kuri uyu wa Mungu umunyamabanga mukuru wo mugambwe François Nyamoya akamenyesha ariko ko batatangajwe n'iyo nyifato iyo nama y'umutekano kurikira umugambwe MSD ntiwatangaye ntibidutangaje n'ibindi twari turindiriye ko bizobuko igituma twari dusa n'ababirindiriye
turaba ibintu ukwene byagiye biragenda turaba muri ya manama yabereye Arusha byitwa ko bariko barakora amanama yo kurondera umuti w'ikibazo cy'u Burundi. Twarabona yuko ukumwene biteba n'ukumwene bitunganijwe ari ibintu bikozwe nkana badashaka gutora umuti, yuko muri ivyo bihugu hari ibihugu bishigikiye Burundi. Ivyo twicura byaribonekeje mu nyuma. Hanyuma rero n'icitwazo bafatiyeko ni nka bitatu. Hamwe baravuga bati uravye intambwe Burundi bumaze kugerako kuva aho Ndayishimiye afatiye ubutegetsi. Icyambere nkuko umengo ni intambwe ishimishije niko babivuga. Bakongera bakavuga ati amatora yabaye mu mutekano. Amatora abaye mu mutekano si amatora meza, kandi umutekano w'igitsure, umutekano wisha abantu. Erega abantu wabishe ku kaburi hari umutekano, uraja ku kaburi hariho hoza, ugiye ku mpanda hari umutekano, ko ushaka hareke kuba umutekano kubera mu Burundi nico kimwe. Rero bagafata ngo amatora yabaye mu mutekano, ntibanavuga ngo amatora yabaye amatora meza. Ikindi bavuga ngo uravye n'intambwe bateye ko mu guhana ibyaha bimaze guhanwa. Abakora ibyaha nibo batwara Burundi. Ibyaha bikomeye kiretse niba bavuga yuko baharura yuko uwivye itomati, uwivye inkoko bamufashe bakamuhana, bakavuga ati turafise intambwe yo guhana abiba impene, abiba ibitungwa, none abicanyi ko aribo batwara igihugu. Urumva rero ivyo bintu byose bigiye hamwe, nico gituma twaciye tubwira tuti turasohora itangazo turavuga tuti uko ni nko gusogota Barundi birigwa bahambwa niyo ntwaro muvuga ko yakoze amatora y'umutekano. Iyo ntwaro muvuga yuko imaze kugira intambwe. Uwo mugambwe MSD ugahamagarira abarundi kureka kuzera inze bakamenya ko atabandi bazotorera umuti ikibazo cabo atari bo nyene. N'ubunyene musubire mumvirize umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe François Nyamoya. Mu guheza iryo tangazo cane cane n'abarundi tubwira Barundi ni mumenye mubone burundu, ntihagire n'umwe asubira kurota yuko hari umuntu azoza kubafasha kubakura mu ngore muri ikibazo. Ni mwebwe nyene, ni twebwe Abarundi tubwirizwa kwibohora, ni twebwe nta wundi azoza. Niko duheza iryo tangazo nakagohe tuvuniye Abarundi cyane cyane, nayo ibyo makungu ntana twebwe muri MS ntibidutangaza. Mubona ko none Abarundi bokora iki bwa bibohore? Ngira umurundi wese ku mutima, ntibikenewe ko ngaha kuri micro mvuga nti kora iki. Umurundi wese mu mutima naho narinda kuvuga nti urakora iki, arazi icabwizo gukora. Nayo kubwa Marie Louise barica ko arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme inamahoro uharanira amahoro n'umutekano, gufata ingingo nk'iyo ngo bisa nko guheba igihugu c'u Burundi. Agasigura ko iyo ngingo yafashwe mu gihe hacibonekeza ihonyandwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu, aho hakiri ubwicanyi n'ayandi mabi mu gihugu. Tumukurikira. Uko twebwe tubibona, iyo ngingo yafashwe nishira hamwe mpuzamakungu ni barya bajejwe ivy'umutekano, ni ngingo batiyumviriye neza, ni ngingo bafashe kuko baburaniwe babuze ico bagira. Urabona Uburundi bwarankiye barya baza kugira ivy'amatohoza kushika mu Burundi, ya komisiyo igira ivy'amatohoza barugaye
ibiro vya droit de l'homme mu Burundi vya ONU bariko barirukana bijya biro vy'ujya mu envoyé spécial ku vy'ukuri uno munsi ONU ntigira icikorera ko ntigira hikorera mu vyo mu Burundi. ONU rero aho kugira ngo ihagarare neza ikora akazi kayo igwanire agateka kazi na muntu mu Burundi igwanire ubuzima bw'abarundi ishimye kubivamwo irabihevye irabirekeye abarundi suko kwingira bivuyemwo mugabo uko vyari bimeze siko bizoba bikimeze bahora bikurikirana cane babiraba uko amezi atataheze ubu rero bagiye kubishira mu bindi muri rusangi kandi ikibazo cy'u Burundi cari gikeneye ko bakigumiza hafi bahaguma bagikurikirana kubera ivy'agateka kazi na muntu tubona ingene vyifashe kubona naho habaye amatora abantu benshi bakibaza ngo bizoca bigenda neza murabona ko atakiraboneka aha rero niho bintangaje ko Conseil de sécurité yaciye inyarutsa kugira ngo irakuye Burundi bari babisavye kera ariko induru zari zaravuze kera mugabo ngira ngo bagize ngo bakure kw'induru ariko ikibazo cy'u Burundi coco nta nyishu gitoye nta nyishu kiratora kandi iyo ngingo bafashe vyabaye nko kwidohora vyabaye nko kubireka ariko ku vy'ukuri barabizi ko babijejwe mu gihe cyose igihugu kimavuga ngo twe twarikukiye twebwe turigenga mugabo bakigenga badakora amabanga bajejwe no kuvuga gukingira abanyagihugu kuraba ko atakintu kimwe gihungabanya umutekano mu gihugu akaba aribo bawuhungabanya bonyene hanyuma agaza akavuga ngo barikukiye barigenga burya ONU yateza kubibona ikababwira iti ko mwikukiye mwigenga rero kora ivyo mujejwe ko batabibabwiye rero bakabireka gutyo jewe nibaza yuko iyo ngingo yafashwe mu mwanya utari wo kandi yafashwe mu buryo butabereye kubera yuko ikibazo kiracahari kandi kiracakomeye kandi nubwo bitazoja muri raporo hariya ngo babijane muri irya nama bizoboneka kuko tuzoguma tuvuga abahora bavuga bazoguma bavuga n'abandi udaciye harya azoca handi ariko bibashikire nibaza yuko vy'ukuri n'ukuri bihenze baravye nabi bihenze bagombye kwikura ku muzigo ariko uwo muzigo ntuzobava koko ntushobora kubavako n'umuzigo wabo. Tutandukire ano makuru yacu mu bijanye n'ubutunzi shirahamwe rijeje kugwanya ibiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta Ulicom ryasubiye gusaba umukuru w'igihugu c'u Burundi gukurikiza amategeko mu gutanga itegeko ku bagize leta ngo berekane amatungo yabo ivyo biri mwikete iryo shirahamwe ryandikiye kuri uwa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kurikira Gabriel Rufyiri arongoye shirahamwe Ulicom. Twiyemeje yuko tugomba kwandika twibutsa uko ukwezi guheze kugira ngo ubwa mbere dusabe ko amasezerano mpuzamakungu Burundi bwasinye yubahirizwa ubugira kabiri twanditse dusaba yuko ibyigwa shingiro ryo kubahirizwa ubugira gatatu twanditse dusaba yuko itegeko ryo kurwanya igiturire ryo kubahirizwa ubugira kane twanditse dusaba yuko ivyo umukuru w'igihugu yavuze mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi k'umunani mu kwezi kw'icumi na rimwe ivyo nukuvuga ivyo yaheruka kuvushikiriza mu bijanye nuko aba bandi basahura igihugu bafatirwa ingingo kandi abandi bakerekana ubutunzi bwabo bikorwa ariko rero twebwe ntiturambirwa kuko nico twiyemeje nico gituma guma twandika twibutsa kuko atakindi kintu tubona twokora atari ico murabizi neza yuko iyo umuntu yemeye kuja kuba umusuku w'abandi hariho ibintu agomba gushira imbere ni ukuvuga ibyo avuze agomba kubishira mu ngiro ikigira kabiri agomba kubahiriza ikingo za mbere zihambaye cyane ziri mu bwizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu n'andi mategeko yose yikomoka twebwe rero nk'abanyagihugu twisunze ingingo ya 39 y'ibwizwa shingiro nta kindi dukora atarukuza natwe turakora ico tugomba gukora. Mu gusoza ano makuru yacu iminsi amajana 14 irarumanye abagenzi bacu bane babikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekezo rya gatanu ruheshi
sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kuwa 30 uwo mwaka baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabura ingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenti na Egide Harerimana bafashwe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose, bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nino kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu, ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.